bakunzi ba El Bishasha aho muri hose amahoro neza. Amahoro nizere ko mukomeye, nizere ko byose bigenda uko mubyifuza. Ahasigaye no gushima uhoraho. Nabiravye ndavuga nti ndatizogira icyo nabivuze ko navyo nyene ntivyo kwijana. Hari abantu usanga bakubonye bakakubaza ngo ubona upfunze igitambara ushakaza ngo mbe ngusigare mu miziruma ngusigare mu Islam nkabwa nti ego bagacambaza ati none uraja gusenga uraja ku musigiti ngaca nabwa nti kaje sinja ku musigiti umva umengo hariho umugani mu gifaransa bavuga ngo l'habit ne fait pas le moine ngo impuzu si kugira mupadiri umva rero ivyo maze kubibona navuze nti reka ngira icyo nabivuzeko icyo nshaka kuvuga ko rero ikindi ni igikurikira icambere na mbere umuntu ivyo yambaye umuntu ivyo arimwo ntaco bihindura ku vyerekeye imibereho yiwe. Jewe ndambara sinzi ko mumaze kubibona abatari bwabibone murabona neza agahereni nambara nakiki ni umusaraba. Umusaraba nawe ni indero y'igikatolika naronse indero nakuriye mu bakatolika naronse indero y'igikatolika ariko n'imisa ntayo njamwo jewe. Rero biratangaje umuntu avuga ati newe wambara vya musulman ntuje gusenga ukambara umusaraba ntuje mu bakatolika ntuje mu bakirisu none urumuki. Je ndi umuntu asanzwe ndi umuntu asenga akavuga ati jewe Imana ndayemera mugabo icyo ntarimwo jewe n'amadini kuko amadini yaje gutandukanya abantu kandi amaze gutandukanya abantu yishe ibintu byinshi kurusha ivyo yakiza. Guti kubera iki? Icambere na mbere Imana n'urukundo. None ni gute wowe ushobora kuvuga ngo tutari mu idini rimwe ntidukundana none gwa rukundo rwa y'Imana rwagiye hehe? Niyo mpamvu je njana namavuga misiyoni ibi bintu je sindabishikiye na gato kubera usanga mu vy'ukuri ataho bihagaze ari ibintu ataho bifatiye. Je mbona ibintu byuma ariko birangora ayaya okay tubirabe tubikemure ngira ça va marcher. Nego mvuga rero nti ibintu by'amadini byaje gutandukanya abantu kurusha kubashira hamwe. Niyo mpamvu ibintu by'amadini ntarimwo kuri urumva n'utuntu abantu bagiye kwishira hamwe ukamenga nk'umuntu w'umukizwa wakumva ngo wowe utasenga iwacu ndushobora no kubakana none rwa rukundo rwa y'Imana rwagiye he byagenze gute? Je icyo n'ikintu cyama gituma ntajya mu madini. Numva je nakuriye mu katolika narabonye nyene ibintu bimeze haragize igenda abona je iki si kibanza canje cyo kujamo si kibanza canje cyo kuja gutonda mu misa oya. Nico kimwe n'abana na katoli n'abayisilamu hari abantu si bose muga hari abantu bamwe babiha intumbero ugasanga bitumye bitandukanya abantu hakubashira hamwe. Ico rero nico je cyama gituma ncamvuga nti oya je sindimwo ntimumparuremo. Sasa ntarandiriye nashaka kubwira yuko jewe ahantu hose basenga Imana imwe niyo ndi muri iryo dini mugabo iryo dini umaze kurikoresha nabi ndakubwira nti je turi kumwe. Kuri iyo mvo rero ntimuzotangara je ndi mu Islam kandi ndi mu Katolika kandi ndi mu Poroti kandi ndi mu Yahudi nimba abajuif bafise isengero umuntu we ndi umusike. Urumva ikintu ndisirije nakujana ko nzi ntarico sindi mu Buddhist kuko Buddha si Imana kandi sindi mu Hindu bafise Imana zirenga miliyoni 30 na aho siyo ndi mugabo umuntu wese nzi ko yasenga Imana imwe yemera Imana imwe rudende uwo turi kumwe. Ingwane rero aho tuzatara guhuriza ni hahandi atamwe gusigura utuntu akazana utuntu tudukoryo
turyosha ibintu ugasanga ariko arahindura, ugasanga ashaka kuvuga ati jewe ubu mu idini wacu bimeze uku bitagenze uku nturimwo naravuga nti sawa bye. Urumva idini ryose ryigisha urukundo je niyo ndi, idini ryose ryemera imana imwe rudende turi kumwe, pana imana y'izuba, imana y'impene, imana y'inka, imana ifise amaboko 6 gutya anye, imana ifise no quand même ego nivyo. Ahasigaye mugire amahoro, mumererwe neza, nizere ko byose bigenda nko muvyifuza, nizere ko P network mubandanya mu mininga, nizere yuko nimba byabaryoheye mubisangiza abandi, nimba wimvira nkanje sawa, nimba utimvira nkanje wandike munsi umbwire ingene ibintu bimeze, hamanze kubimenya ndabe ico no bivuga ko nimba hari igikenewe. Hasigaye mugira mu bawe.